Ukirenga ikiraro cyo kuruzi Rusizi uje Gatumba wakigwa n'amazi ubona yashwaye barabara Chaussée d'Uvira aho n'imiduga yashitse ubona kitoroherwa. Utaraje amaso mu mihana inzu zitari nke ubona zikikijwe n'amazi abanyagihugu bakagerageza kwigwanako mu kubaka utuyira bifashisha imifuko y'umusenyi n'ibiti nk'ibiraro yamara naho bagerageza birasendwa uko amazi abatera. Uyu twasanze ariko agerageza gukura amazi mu nzu avuga ko batorohewe. Turatesetse cyane gose anamabanga kuko mu mazi nk'isamaki none gashaho usanga aramabanga kuko hagatoya n'umwana aravye nabe ngahize ngahenuke usanga umwana afuye rero abantu usanga tubayeho nabi cyane cyemerewe kuba mu mazi n'isamaki. N'uyu mukenyezi w'imbanyi y'amezi 5 n'abana 3 iruhande aho twamusanze ariko yanikira ivyaraye vyononywe n'amazi avuga ko babayeho mu buzima butoroshe. Nk'ubuje amazi yarinjiye hajya mwiriya nzu maze kwinjira nca ndashira rijya hema hajya maze kurishiraho naho namazi arinjira ubu turaraha mu rushengero no babaye baraduha indaro bagumira ngaho twibaza ngo amazi bizotinda yakame ariko nubundi biguma kujya nyiri n'imyaka 5 turi muri aya mazi umva tuguma twikawusha ngo amazi azohava kama ariko ntibiriko birahera. Iruhande yaba n'abanyagihugu bandi bo makartie yaho mu Gatumba bavuga ko kuhaba kino gihe bitoroshe kuko no kwiyunguruza bifashisha ubwato kuko amabarabara y'imigenderanire n'utuyira usanga twuzuye amazi aho usanga no kuyavogera bitoroshe. Utanga amafaranga 1000 tukurira ubwato kugira ngo bushikane muhira bira kandi nyuma n'ubwato afise ico gihumbi acha yavogera ugasanga amazi agerino ugasuma utwo tuntu hamaca agenda ashise muhira amazi ni yayandi nyene tugumiyo hejuru ku bitanda tuko turateka uva mu mazi ukarara mu mazi n'ukuri abategetsi badugarukira Gatumba abanyagatuma tubayeho nabi bw'amazi. Ku mwaka uheze aho mu Gatumba imiryango igera ku 200 yarimuwe ariko ico gikorwa nticakiwe neza n'igice kinini c'abanyagihugu ibyatumye harabahagaruka naho hari ingorane zishobora kubashikira. Abanyagihugu babona ko umuti urama ari kubaka idigi bari bemerewe.